nibandanye ihezagira kandi ikomeze abo bose yashiyeko ngo hatunganywe aya masaha beranda nk'aya. Bene Imana mwese muri ngaha, aka kanya ni akanya keza cyane, ni umwanya wo guhezagirwa, ni umwanya wo gukira. Muri aya masaha rero beranda tugabiwe n'Imana, twagomba gushimikira kuri aya majambo Imana yabwiye igihugu cyayo Israeli inyuma yaho iboneye ko batubaha isezerano yari yagiriraniye na Israeli cya gihugu cyayo. Ijambo rivuga riti, nimwumviriza ijwi ryanje nanje nzoba Imana yayo, namwe mube igihugu cyaje. Ni ijambo dukura kwa Yeremiya kigabane kimwe akaruka 23. Nifuza ko dushimikira kuri ibi bice bikurikira. Ubwa mbere, Imana igiriranira isezerano n'igihugu cyayo Israeli. Mu gice cya kabiri turarabira hamwe ijambo rivuga riti, Israeli ihemuka ku isezerano ikibagira ibyiza Imana yayikoreye. Ubugira gatatu tushimikire kuri ijambo rivuga riti, umukama ntadohoka ku isezerano. Ubwa kane bidukundiye duce turabira hamwe uyu Musa, umwe mu ndongozi Israeli, imwe mu ndongozi z'Israeli. Dutanguye rero ku gice cya mbere ati, Imana igiriranira isezerano n'igihugu cyayo Israeli. Mu mugambi bwo gukiza isi, Imana yaritoreye Israeli. Israeli cyari igihugu nk'ibindi bihugu, Imana yarikuye mu bindi bihugu iragitonesha, atari uko bari beza, ariko yabatoye mu bandi kubera ko yari bafise ko umugambi. Yabatoye mu bandi ngo babere amakungu, babere amahanga icirore cy'ububasha n'ubwiza vy'Imana, babere ibindi bihugu icirore cy'urukundo n'ikigongwe vy'Imana, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Ihunguka ikigabane ca 34 akarongo guhera ku karongo k'icumi gushika ku karongo ka 28. Imana isubira ku isezerano na bene Israeli. Umukama avuga ati, ehe, ngiri isezerano ryanje, nzokorera imbere y'abantu bawe bose ibitangaza bitarigera bikorwa namwe ku isi yose no mu makungu yose, kandi abantu bose bagukikije bazobona ko igikorwa cy'umukama giteye ubwoba, igikorwa ngiye kurangura hamwe nawe uritwararika neza
ibyo jewe ndagutegetse uyu munsi, ngiye komora imbere yawe umwemori, umukanahani, umuheti, umupesi, umuhivi n'umunyebuzi. Uririnda kugiriranira isezerano n'ababa mu gihugu ugiyemo, vyohava bikubera umutego. Ahubwo murasitura impimbi zabo, mumenagure inkingi z'amabuye bashinze, mutembagaze inkingi zabo z'ikigwamana citwa Ashera. Ntuzokubita inkoro hasi imbere y'indi mana, kuko izina ry'Umukama ni munyeshari, ni Imana y'ishari. Ntuze ugirane isezerano n'ababa muri ico gihugu, kuko bohava basenga imana zabo, bagahereza imbagwa imana zabo, bagahava baguhamagara ukajya ku mbagwa zabo. Ntuze ukwere abahungu bawe mu bakobwa babo, abakobwa babo bohava basenga imana zabo, bagahava bosha abahungu bawe gusenga imana zabo. Ntuze wicurira imana mu cuma washongesheje. Uzokubaha umunsi mukuru w'imikate itambiye, umare iminsi 7 urya imikate itambiye mu gihe cyagizwe cy'ukwezi kwa Abibu. Dushake tukabikirize ngaha. Ngiki rero icyatumye Imana itora Israeli mu bindi bihugu. Navuze nti Israeli suko bari bihangange, suko bari bakomeye, suko bari beza gusuma abandi ihibambe. Imana yara batoye kugira ngo babe ikirore cy'ububasha n'ubwiza bw'Imana, babe ikirore cy'urukundo n'ikigongwe cy'Imana. Baraheza barunga baragiranira isezerano. Nguwo rero umuhango Imana yasezeranije igihugu cyayo Israeli. Ariko muvyumve neza, kugira ngo ivyo bikoreke bishoboke, nuko Israeli yumva ikagendera amajambo y'Umukama, kandi bakubaha n'amabwirizwa yayo. Rero beza b'Imana, mu nkundire tubanze twumve kumwe icarico isezerano. Isezerano ni iki? Isezerano ni umwumvikano hagati y'impande zibiri. Isezerano iyo ryubahirijwe riraheza rikabyara ubucuti budacika hagati y'abasezeranye. Ukubaha no kugendera isezerano bituma abasezeranye babaho batekanye, batuje, mu bumvikana, n'ibyo batunze bigakingirwa na bose. Mu yandi majambo rero gusezerana nukunywana neza, mukanywana kumva yuko mwacitse umwe. Uko kunywana nako kugaheza kukabyara umwumvikano n'ubumwe. Umwumvikano n'ubumwe utewe iteka rero ukinjira mu isezerano ry'Imana, ukinjira mu isezerano ry'Imana, nk'uko Abayisiraheli batewe iteka bakinjira mu isezerano ry'Imana. Ubuzima bwawe bwose n'ibyawe byose biba bikingiwe. Imana rero iyo isezeranije umuntu ikintu iragishitse. Imana imaze kubona ko igihugu cyayo cyataye isezerano, Imana ntiyabahevye. Imana rero imaze kubona ayo igihugu cyayo kigorewe mu Misiri kwa Farawoni, iciye ku musabyi wayo Musa, yarafashe umugambi wo kubarokora, yarafashe umugambi wo kubakura mu buja mu Misiri iyo bari bagorewe. Iraheze umugambi w'Imana, kuko nta n'umwe ashobora guhagarika umugambi w'Imana. Iyo Yesu kuri igihugu ariko arabivuga ibibazo mu majambo gusa, ariko mu binini mwe muri ngaha n'abandi mubabwire, nta muntu n'umwe ashobora guhagarika umugambi w'Imana. Nta n'umwe ashobora guhagarika umugambi w'Imana. Imana yari yafashe umugambi wo gukiza igihugu cyayo Israeli, ariko Farawoni aranana
arasubira aranana. Umukama rero aramwereka yuko ari Imana ishoboye. Abanyamisiri barabona amahano atagira izina. Imana rero iciye ku musabyi wayo Musa iraheza irakura mu buja igihugu cyayo Israeli, irabakura mu buja irabajabukana ikiyaga gitukura. Aho rero bamaze kuja mu kiyaga gitukura bagira bakijabuke, abanyamisiri babonye bariko baragenda uti agatumi kamenye gukomba kumagahise atekamye ko bagahise babonye ko ariko barajabuka bibaza bati none abahutu bacu bahora badukorera ijoro n'ubutaga none ko bagiye bigenda gute? Baca baraja inyuma n'ibikogote abasirikari sinzi, ariko bashyize mu kiyaga abanyisirayeli batanga ubwoba. Imana irababwira ati subiza umutima munda, ati humura. Ikitereka Musa ati rambura ukuboko kwawe, ararambura ukuboko, ikiyaga gitukura cicamwo kubiri, amazi yarukura mu maruguru ahepfo amaguru. Abanyisirayeli bajabuka humutse. Nyamisiri zagabo za Farawo ngo zirakurikiye, bose batikiriye mu kiyaga. Nta n'umwe ashobora guhagarika umugambi w'Imana. Abanyisirayeli barijabukira barabandanya, baca batangura rwa rugendo rurerure. Rero urugendo rwamaze imyaka 40 kugira ngo bashobore gushika muri cya gihugu gisezerano ca Kanani Imana yari yabasezeranyije. Ubwa kabiri, Israeli yibagira ivyiza Imana yabakoreye. Israeli yibagira ivyiza Imana yabakoreye. Mu rugendo rero abanyisirayeli bagize bagana i Kanani muri cya gihugu c'isezerano, akatari gake baribagira isezerano bagiriraniye n'Imana. Imana yabakuye mu buja mu Misiri iyo bari bagorewe. Ndabiciye ku masonga muravye amarushwa amashano abanyisirayeli bari bagorewe mu Misiri. Nababwiye ingene bagiye mu Misiri, bari bagiye gupagasa, bari bagiye kurondera utwo bafungura. Bashitseyo biragenda neza kuko bagiye bafise uwo bisunga, mwene wabo Yosefu bari baragurishije, bagiye bamusangayo, araheza arabatoresha barabahoheza. Mugabo abanyamisiri babonye ko bariko baragwira, bavuze bati aba bantu tutagavye ejo bazotwomora, baca batangura rero kuraba ingene bobagabanya. Sinico gusa umugore yaramuka w'Umuyisirayeli yaramuka avyaye umwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu baca banika. Niyo tegeko ryatanzwe. Imana ibonye yo bagowe iravuga ati igihugu cane kiragowe, kirapfuye, ubinegire gute ko twagiranye isezerano siribubahiwe. Imana ifata umugambi wo kubakurabusha Misiri, ibaja gusigaga itukura. Si ibyo gusa kugarariza, bagarariza bashitse mu bugaragwa, harageze aho basonza, batangura kwidogera Imana na Musa ati mbega mwadukuye mu Misiri ngo mutuzane ngaha kutwicisha inzara, mwadukuye mu Misiri iyo twitereka inzaga z'inyama n'ibitumbura, mutuzana ngaha mwebwe ibibazo umuntu w'umugabo aborogera ibitumbura. Mwebwe yibaze ati mwadukuye mu Misiri mutuzana ngaha mwabo iyo twitereka inyama n'ibitumbura, n'ibibazo umuntu w'umugabo ibitumbura. Ivyo bigatuma bahemuka. Ariko rero ivyo bitumbura mu Misiri babijya gute? Bitwa baja baboshwe uw'indege baboshwe. Murumva kubera yuko habaye agapande gatoya bariko bararota bya bitumbura za nyama bari ariko bararota. Ni nka mu gihugu cyacu habaye agapande gatoya, igitoro bakubwira akabazo gato, urabona ko mu Burundi atanga igitoro twigura ukumva n'ababwira abantu ko ariko ariko nabwira ko ariko igitoro cyabuze muri leta gato biratugoye abantu
abo batandukaniye hehe n'abanyabisirayeli bagorewe kubera babuze inyama n'ibitumbura bagaca barota zanywa n'ibitumbura bajya mu Misiri babusha mu kanya gatoya abanyisirayeli ibyo byose by'Imana ibyiza byose yabagiriye baravyibagiye batangura kwidogera Imana gusa. Ishano rero bakoze byashaguje Imana kurusha ibindi byo by'Imana yazihanganiye. Ariko ishano bakoze nuko igihe Musa yaduba ku musozi wa Sinayi kubonana n'Imana, ivyo tubisoma mu kigabane ca 32. Igihe Musa yaduga ku musozi wa Sinayi kubonana n'Imana, abanyisirayeli baciye babumba bacurisha ishuri abariyo bafukamira abariyo basenga. Ico rero ryabaye ishano ryashabuje Imana. Mu Kirundi bavuga ngo ukize isemu agira iki? Ukize isemu yibagira icyamwirukanye. Hanyuma ngo agahibu agira iki? Bakibagiza kuvuga. Ntukigere wibagira iyo wavuye. Ntukigere wibagira wakugize ishuri. Ntukigere wibagira Imana yawe. Kuko ni wibagira iyo wavuye. Ndabikubesheje, ndabikubwira uno munsi umenye yuko uzoba wikwegeye urupfu kandi uzopfa. Bamaze gukora ayo mashano, Imana yarashavuye. Imana yari kumwe na Musa, ishibwira Musa iti hoga imanuka kuko abantu bawe wakuye mu gihugu cya Misiri bayovye, ntibatevye guta inzira nari nabategetse. Umukama yongera ati naravye abo bantu mbona ko ari abantu b'intagondwa, intumva ari abantu b'intagondwa. Ubu reka ishavu ryanje ribarurumbireko ndabahoye. Imana yarashavuye ati abo bantu ni intumva n'intagondwa. Ubu rero ko bakoze iryo shano, reka rero ishavu ryanje ribahoye. Guhemukira Imana eka no guhemukira igihugu bivyara umuvumo. Kawaragaraje uwahukira Musa gukora kuri Musa ni ukuvuga ubukozi Imana mu jisho. Musa yatowe n'Imana bakiri mu Misiri. Ngarutse gatoya kuri Musa yarahurutse muri babahungu baguma barigwa. Nyina mubyaye yararavye abona ngo ni mwiza. Ngabo abana bose barabeza, siko? Abana bose barabeza. Uvutse umwana wese ahadusengeza uradukuze. Hanyuma nyina amubonye ati nukuri umwana ni mwiza, ntibomumpekura. Aca mujana aho umukobwa wa Farawoni yahora aza kwiyogera hafi yaho, amushira mu rufunzo, ashira mu nkoko, ashirayo arigira. Mugaca acasigaho gashiki ka Musa agasiga gaho. Hanyuma umukobwa wa Farawoni araza aje koga ari kumwe n'inshoreke, kakari gaca gatangura kurira ati genda mu ndambire ivyarivyo. Aragenda baca basanga hari yakana, acara kaza kamwe gashikiwe gaca karavaho kari kinyegeje ati hamwe uwo ntuma no kuronderera umuvyeyi yokorerera uwo mwana, ati genda umunzanire. Gaca genda kazana nyina. Mwe murabe umugambi w'Imana. Gaca genda kazana nyina. Nyina aca arerera Musa ku kirimba kwa Farawoni. Amaze gukura rero Imana iramutuma ati ndakukunze kwa Farawoni. Wewe wibaze umuntu yatowe n'Imana kuva ikamukingira, wewe ubonere kumugarariza. Ni gukora Imana mu jisho. Ibi bigabo byose mubona byari byiyunze mu bigwanye Musa na Aroni, bose baratikiye. Isi yari isatuje mu kubiri. Abakiri n'abana bisoma yari isatuje mu kubiri irabamira bose. Ntabwo yasigaye. Bose isi yari ipashe mu kubiri irabamira, barapfa baratikira.
gukora ijisho, gukora Imana mu jisho. Ubwarize Musa basizwe n'Imana, batowe n'Imana. Wibaza ngayo rero amashano ashikira abagararije intumva amashano aheva akabashikira. Ubwa gatatu, Imana ntidohoka ku byo yasezeranije igihugu cyayo. Ati nimwumviriza ijwi ryanje nzoba Imana yanyu namwe mube igihugu cyaje. Bene Imana mwese muri ngaha, Imana ntishaka urupfu rw'umubisha, ishaka ariho ko yo kwisubirako agaheba ubisha bwiwe akabona kuramba. Imana ntiyigeze iheba igihugu cyayo Isirayeli naho bayishayeko. Eka na bene barabonye ko amaherezo y'inzira ni hehe? Amaherezo y'inzira ni mu nzu. Barabonye yuko bikuye ku Mana atayandi makiriro, atabundi buhungiro. Baraheza rero baratuma Musa ati dusabira imbabazi, twaramenje. Ati dusabira imbabazi. Agatima karagaruka, barabona yuko atahandi hari urukiza atari ku Mana. Niko gutakambira rero Musa ngo abasabire ikigongwe ku Mana. Musa abonye ko bigaruye bagaca bugufi, yaregereye Imana arabasabira imbabazi. Nayo iraheza iratsinda ishavu, irasubira irunga irindi sezerano n'igihugu cyayo. Abantu benshi rero niki kibananira n'ikibagora, kutabona ko washaye, kutabona ko washaye, kutabona ko waguye, hama nguheze usaba imbabazi. Abanyisirayeli bamaze kurenga ku Mana, bo bari bagifise umutima. Erega burya n'ubona ko yacumuye n'uba gifise umutima muzima, uri muzima. Umaze kubatimba kandi nibaze kubatimba ira umwibarabara gusa. Ni muri politika ari gusanga ari abatimba. Abatimbayi umwe akora ashaye, ntabwo ko yashaye baheze aje bugufi asirikiko. Aba Banyisirayeli bamaze kubona ko bashaye, ko bagotse, ko bayovye, baratugiye Musa ati tukandire udusabire ikigongo. Musa arasabira ikigongo ku Mana. Imana iraheza irasubira irunga isezerano hamwe n'igihugu cyayo, kuko Imana ntiyigera idohoka kuco yasezeranije igihugu cyayo. Bene Imana mwese muri ngaha, bakundwa b'Imana mwese, Imana n'umunyakigongwe kandi Imana iradukunda twese. Turi n'agaciro mu maso y'Imana. Imana iradukunda. Imana ishaka ko dutikira. Imana ishaka yuko duheza tukisubirako tukayigarukamo. Imana iradukunda, turi n'agaciro mu maso y'Imana. Nta Muyahudi rero, nta Mugereki, nta Muhutu, nta Mututsi, nta Mutwa, twese turi n'agaciro mu maso y'Imana. Twese. Aha mubona igihugu cyacu cyasinzikaye, hariho abantu bibata ngo bafite agaciro gusumba abandi. Hariho abantu bibata ngo babane neza n'Imana gusumba abandi. Nicyo gituma mubona igihugu cyacu cyagiye gica mu bantu mu mashyaka y'izina. Ibi byose ibyo twagiye duca ugasanga abantu bibaza ko ari bo baremwe neza, basanzwe neza n'Imana gusumba abandi. Umunyamuyinga umusumba igiki, umunyacibitoke umusumba igiki, umunyabubanza umusumba igiki, umunyagitego umusumba igiki, umunyabujumbura rirare umusumba igiki, uwo muri imbere umusumba igiki, umunyabururi umusumba igiki, umunyamakamba umusumba igiki. Twese turi reba vy'Imana. Hariho n'abantu bavyibagire bakibaza ko ari basanzwe neza, ari bo batoranije. Bariho batoranijwe. Twese twaguzwe amaraso y'Imana y'agaciro y'Imana. Twese turi n'agaciro mu maso y'Imana. Twese Imana iradukunda.
ibyo nitwamara kubitegera tukabimenya tukabigendera, igihugu cyacu kizoba iparadizo. Igihugu cyacu kizoba iparadizo. Twese twarasezeranijwe, twaratowe, twaracunguwe n'amaraso meranda y'Imana. Natwe rero bavukanye, ariko ibyo murabyemera? Murabyemeye? Ni ukubyemera ko twese turi n'agaciro mu maso y'Imana, turi n'agaciro mu maso y'Imana. Ubu rero twagiye nagoma tugira akantu tugirana isezerano, tugirirane isezerano. Natwe tugirirane, twe turi ngaha duserukira abatari ngaha, tugiriranire isezerano, pacte, alliance. Pacte agenda ababwiye ko kera mu gihe isezerano baca umwe wese aricurasago hama bagashira mu rwato bakanywa. Isezerano tugiraniye mwigore muhaguruka. Twamaze kumva yuko twese turi n'agaciro mu maso y'Imana. Umwe wese ahoberane rwose ntiwicarane bari kumwe muhoberane. Muhoberane baje, muhoberane. Murakoze cyane, musubire mu byanyu. Aha turagiraniye isezerano, turagiraniye isezerano. Aha twaserukiye n'abatari ngaha bose, turagiraniye isezerano ko twese turi bamwe, ko twese turi n'agaciro, ko twese turi abakundwa b'Imana, ko atamuta atamututsa atamutwa, twese turi Imana. Twese dusangiye umuvyeyi umwe, dawe wa twese. Twese twakumvise ko dufise agaciro mu maso y'Imana. Ariko kimwe nababwira c'umuziro, nk'uko Imana yatoye Musa igatora Abaroni, niko n'imbere yacu hari indongozi, imbere yacu. Burya ikintu kitugora nukudasorera kutubaha indongozi. Ndabasabye burya nk'umukuru w'igihugu atowe n'abarundi bose, wibaza ko ari igihama, wibaza ko ari igihama, atowe n'abarundi bose, nubwo baba ari 70% baca baba bose, hanyuma wewe ukadahanya ngumwihange n'ugukora Imana mu jisho. Ega muri yabivuga nanjye nahiva ugacupfuyerera nk'agahinda. Kubaha gusonera indongozi tuba twashize imbere, niko kubaha n'abenegihugu. Naho utagira mugabo babandi bakuze batacari c'umuziro, cyo bituma bacagana bakoreka umuziro. Kubaha gusonera indongozi kuko bajya bitorewe n'abenegihugu bitewe n'ishaka ry'Imana. Wewe umbwira ingene umuntu w'Ibujumbura bagira icyumviro kimwe n'umuntu w'Imuyinga, n'umuntu w'Umucibitoki, n'umuntu wo mu Ruyigi, n'umuntu wo mu Kirundo, ugasanga bose bahuriye ku muntu umwe kandi batavugana. Nibaza ko ari igihama. Ngabo bashahanya ngo niwe watoranijwe, ngo niwe ugororotse neza gusumba abandi gutoka. Kubaha gusonera indongozi.
kandi rero ivyo ni hagati ya twebwe turi ngaha. Hari abantu usanga ari gusimbira hamwe, tumaze gutegera twanywane uburere ibintu kuba gusimbira hamwe, tuvavanure navyo icyo kuba ugusimbira hamwe, tuvavanure navyo, twubahe, dusonere inzego, dusonere indongozi. Hama nihagera igihe cawe abenegihugu bazobigira, hanyuma nawe uronka umwanya mwiza, ngabo utikwegeye umufumo. Ibi rero bavukanye bidufashe kuvavanura n'akajagari, twirinde kuba ubusimbira hamwe, twubahe indongozi zacu, hanyuma duheze tuje inyuma yabo baturaritse mu bikorwa, tuje mu bikorwa. Aha iki naco ni ikindi kintu gikomeye cyane. Nshimire cyane indongozi zacu zituje mu bikorwa. Ngira ngo murabona iki gihugu cyacu ubundi aho kigize mu iterambere mu myaka mike gusa, murabona kigeze mu iterambere. Jewe nivyo namavuga, umuntu aguma gusa aguma yota mu bari kwa nyina ntamenya aho igihugu kigeze. Nakuvuga nti rero ukemurukire indongozi zacu bo batuje imbere mu iterambere, kuko n'ivy'Imana ni nayo isezerano ry'Imana. Imana yarabwiye abayo ati ndabahaye isi muyigabe muyiganze, hama muheze muyiteze imbere, muyihingure ibe nziza, ni ibi rero mubona ibikorwa by'iterambere, kuko uko yakomerana bivuga nta kwemera kutagira ibikorwa. Ushira amaboko hejuru. Dawe mwiza, turashize ibiganza hejuru ngo tugushimire cyane, tugushimire kuko udukunda, tugushimire kuko wama udutegurira imitego y'umwansi shetani, tugushimire kuko wamudushoboza, wamuduhezagirira igihugu, wamuduhezagirira indongozi wakigabiye. Tugushimire kandi ko wamudukingira n'amaraso y'umwana wawe. Ese ikiganza cyawe kitokwigera kituvirira. Nushungururire se Dawe mwiza imihezagiro n'imigisha byawe ku gihugu cyacu cy'u Burundi, uyishungururire ku ndongozi waduhaye. Ubandanye se Dawe mwiza uhezagira, wongere ushitse imigambi yose myiza iriko iraranguka muri kino gihugu cyacu. Usambure se Mana nzima imigambi yose mibi ya shetani, maze se Mana nzima utuvyagizemwo amahoro yawe. Tubandanye twese twumva ko turi bene mugabo umwe, tubandanye twumva ko twese turi abana bawe, turi gusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Kwizina rya Data n'irya Mwana n'irya Mwuka.